Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Benshi ntibabizi kandi muri abo benshi batabizi ushobora kuba urimwo. Aya novuga ngo n'uduhuzu two musi bava ngo n'amaboka, abandi ngo n'amasilipe canke irindi zina ryose bovyita, ka gahuzu ko musi usanzwe wambara, nsanzwe nambara, twese muri rusange dusanzwe twambara kuko turi mu bintu bivuga ngo ibihe by'amajambere bitandukanye n'ivya kera cane. Ubu n'umwana akiri muto baramwambika agahuzu ko musi. Rero tujye duhuzu two musi turafise aho duhurira canke turafise ingene dufise uruhara mu bijanye n'indwara canke ubwandu byo twita ngo n'ama infection umuntu ashobora kwandura mu bihimba vy'irondoka, haba kumbure kubigeme, abakenyezi, haba kumbure ku misore canke novuga ngo abagabo, no kuvuga abantu b'igitsina gabo. Muri kino kiganiro cacu rero yagambwa nga cuno musi twagomba turabire hamwe mbega nibihe rero umuntu yokora ko ubushakashatsi bwerekana yuko hariho abo bishika ugasanga barwaye izo ndwara z'ubwandu zandukira mu bihimba vy'irondoka, zandukira hariya novuga ngo impande y'ibihimba vy'irondoka, no kuvuga ahantu hose hashobora gufukwa na ka gahuzu ko musi. None rero mbega ni ibihe bintu umuntu yokora mu ntumbero yo kugira ngo yirinde, yiyubare kandi agwanye ateko anatsinde aneshe burundu indwara iyo ariyo yose y'ubwandu ya infection yoshobora kwandukira muri biriya bihimba vy'irondoka bitewe n'agahuzu ko musi. Muri kino kiganiro cacu cuno musi rero twagomba turabire hamwe ibintu bine umuntu yokora mu ntumbero yo kugira ngo arwanye burundu ubwandu bw'indwara ubwo ari bwo bwose bwoturuka kuri twa duhuzu two musi. Kubera iki? Kubera yuko tujya duhuzu two musi ko mubizi utuba dukozwe kumburengera ngo mu manilo canke mu vyo bita ngo na polyester, usanga tuba ari uduhuzu novuga ngo dushobora gutuma umubiri udahema neza, ugasanga turakwegera cane, turakubana cane, hanyuma bikaba vyotuma umuntu hariya muri biriya bihimba vy'irondoka, biriya bihimba novuga ngo vy'ibanga, ugasanga arabirindugumba, kandi iyo ndugumba bize no kuvuga kubera ko kagahuzu kamubana cane, kamwegera cane, ugaca usanga rero gaca kamugumizamwo na bwa bushuhe na yandugumba. Hanyuma rero ivyo navyo bikaba bishobora guhungabanya ico twita ngo ni la flore cutane. Flore nayo novuga ngo ni umugwi w'abasirikare bo mu mubiri bagwanya imigera canke indwara canke ubwandu canke ikintu cose coza kigomba kwanduza uruhu rwacu. Kitane ni kuvuga ku ruhu, kuri uyu mubiri wacu. Rero abo basirikare iyo twita ngo ni batayo yitwa ngo ni flore cutane ica ibangamirwa mu gihe novuga yuko umuntu abirinda igumba, iyo ndugumba ikamugumamwo agashuha cane, umubiri nawo ntuheme ntugirene, canke nawo ugaca usanga mbere ivyo navyo biciye bikorana nuko na ka gahuzu kumbure gasanzwe nako nyene gacafuye kubera ko akambaye rimwe kabiri gatatu kangahe kumbure birashoboka birabaho ugasanga umuntu kumbure ntiyakagira isuku ku rugero rwiza. Rero si ku ruhu gusa, si iyo flore cutane, ahubwo ashobora no kuba flore novuga ngo vaginale ku bakenyezi, no kuvuga hari indani mu bihimba vy'irondoka naho nyene ugaca usanga umuntu aciye yanduriramwo indwara izi canke ziriya kubera utwo duhuzu kumbure umuntu yambaye ututari two canke yatwambaye ukutariko. Ikintu rero ca mbere umuntu yokora mu ntumbero yo kugira ngo agwanye kandi yirinde kumbure kurwara indwara z'ubwandu zandukira bizananye canke se bitewe canke biturutse kuri twa duhuzu two musi bita ngo n'utuboka, udukareso, udusilipe n'ayandi mazina kumbure umuntu yovyita, ngo umuntu akwiye guhitamwo ubwoko bwiza akwiye gukoresha canke akwiye kwambara. Ubwoko bwiza nabwo umuntu akwiye kwambara n'ahata mwiza yabuze inenge. Ubushakashatsi bwemeza yuko umuntu akwiye kwambara uduhuzu two musi two mu bwoko bw'ipampa canke se mu bwoko bwa coton, kubera yuko zozo usanga zigirane novuga ngo zorohereza umubiri guhwema canke se guhumeka. Izo ziba zikozwe novuga ngo mw'ipampa dans le coton,
zitari fabrique muri ibi vy'amanilon canke polyester canke ibi vy'amamayo murabona ngene mayo ziba zimeze ibintu nyene nk'ivyo. Umuntu rero akwiye guhitamwo ubwoko bwiza bw'agahuzu ko musi yambara. Ubwo bwoko nabwo nuko bukwiye kuba bukozwe ntavuga aho gahuzu ko musi canke ubwo buzu bwo musi bukwiye kuba bukozwe mw'ipampa kuko ipampa riratuma habaho respirabilité kumbure iyo umuntu yabize indugumba iyo umuntu yagize yene yahuye novuga ngo n'ubushuhe ibintu nyene nk'ivyo. Ica kabiri ngo umuntu naho yoba dufata yahisemo ubwo bwoko bwiza bwako gahuzu ko musi, ikindi kintu umuntu akwiye gukora ngo umuntu yo kwirinda cane kuguma yambaye ka gahuzu mu gihe yabize indugumba. Urabona hari igihe umuntu afata urugendo akagenda n'amaguru amabisi ubuwe n'ikibazo ukava muri ville ata bisi uronse kandi ufite amahera ya bisi mu ntoki kumbure aba ruguru agafata urugendo akaduga imisozi agiye kurema isoko avuye no kurema isoko ngo umuntu areragiye akwiye kugerageza uburyo bwose ngo akirinda imidite iyo imidite nayo ni kwa kuntu usanga umuntu uvuga ngo yatose yabize indugumba hanyuma kagahozo kagatota agaca guma kambaye kandi katose. Si vyiza yuko rero iyo katose kubera ko wabize indugumba woguma ukambaye wogerageza uburyo bwose ntukamarana umwanya muremure utagahinduye. Umuntu rero bikwiye kuko aca ahindura novuga ngo buri gihe ntayimarane umwanya muremure iriya mpuzu yo musi ahubwo ugaca uyihindura igihe cose wabize indugumba wafashe urugendo wayimaranye igihe kanaka. Novuga mbere ngo iyo wagiye wambaye mu gatondo hanyuma ku mugoroba ukayikura canke kumbure nk'abo usanga bakarigwa n'indugumba cane ukahava wibaza ati kumbure ngira ngo no kumurango bishobotse umuntu yona hindura n'iyindi ariko mugabo kubera ko hari igihe umuntu agenda ku kazi akaba ari uhava agaruka ku mugoroba twofata yuko umuntu aca ahindura ku mugoroba agodotse. Rero umuntu yokwirinda kuguma yambaye ka gahuzu ko musi naho ko bari ako mu bwoko bw'ipampa canke se bwa coton iyo wabize icuya canke indugumba ugakanya kubera yuko iyo ndugumba murumva nyene hacabaho habari imicafu umubiri wasohoye muri uko kubira indugumba hanyuma rero ugacuguma yambaye kandi iyo ndugumba nako gahuzu bigaca biba en contact avec umubiri hanyuma rero umubiri nawo ugacugira ugaca ubangamirwa. Rero muri ico gihe ni vyiza cyane ko umuntu yogira ntiyumvire nk'ubu nk'abakenyezi canke abigeme bivanye n'ingene ibihimba vyabo vyirondoka biremwe hanyuma akaba yabize indugumba cane kumbure hari n'igihe kumbure novuga ngo usanga iyo ndugumba katose kajya gahoze ko munsi hanyuma ugaca usanga imicafu nayo iyo muri ya ndugumba bivanye n'urugero umuntu yabize ko cacuya iriko iraja hariya indani mu bihimba vyirondoka. Muri ico gihe urumva yuko wa muntu yandugumba imuvuyemwo gushirako n'aka gahuzu byose bigiye birinjira hariya mu bihimba vyirondoka bihava bishobora kugira bimutera ikibazo. Ndamaze kwakira abantu ngaha naho novuga ngo atari kwivuriro tuvuga ngo tujeje kugira consultation mugabo murazi yuko muri kino gihe kubera yuko bakora muri pharmacie bose baba barize amashuri y'ubuvuzi bw'amagara y'abantu. Umuntu araza akagusaba impanuro, umuntu araza akakwiganira ikibazo afise. Ndamaze kuronka abantu rero azambwira ati jewe bimeze uko na mfise uduherehere haje ibintu by'amafrotema byagenze kuriya ukurikiranye neza ugasanga harimo ca kibazo cuko umuntu abirindugumba hanyuma kumbura ugasanga nakagahozo yambaye karamwegera cyane hanyuma iyo ndugumba agaca yimana umwanya muremure yambaye kagahozo kadatomoye novuga ngo kamaze gutota kamaze kujoba. Muri ico gihe naho urumva yuko nyene rero bica bigira bigaca bikaya novuga ngo une certaine réaction ku buryo bishobora guca bituma rero umuntu yagira agira uduherehere akagwariramwo ugasanga ku ruhu yagwaye ingwara zo ku mubiri mugabo hari ahantu honyene kari agahuzu gashobora gufuka. Muri ico gihe urumva rero ko umuntu akwiye kwirinda cane kukagumana umwanya muremure iyo kajobye iyo katose iyo kagiyemwe amazi. Hanyuma iki kintu ca gatatu umuntu yokora nikihe ngo nuko umuntu mbere yo kugwanya izi ndwara umuntu ashobora kwandura biciye kuri bwa buhuzu bwo munsi ngo umuntu rero mwijoro yomenyera kuryama atambaye agahuzu ko munsi. Hari igihuza bumva bavuga ngo umuntu
ngo agiye kuba kugwiwe cyangwa se umuntu agagira yuba kugwiwe bakamubwira ngo agomba je mwishira hamwe ngo ry'abantu baryama bari gusa. Kubw'impanuro ntungamagara twagomba kubabwira yuko abakwiye kuryama bari gusa atari abubatse bonyene, ahubwo n'abatubatse bagakwiye kuryama bari gusa, na cyane cyane ko twizera yuko ababa baryamanye bose baba abantu bavyemerewe kuryamana. Nimba arabubatse baryamanye kubera ko bemerewe kuryamana, nimba abatubatse naho baryamanye kubera yuko bemerewe kuryamana. Rero kubw'iyo mpamvu iyi mpanuro ntungamagara ivuga ngo umuntu wese akwiye kumenyera kuryama atambaye agahuzu ko munsi kugira ngo vyorohere ibibiriya bihimba vyiriwe bipfunganye, kubera yuko data wanje usanga kugenda utambaye kajya gahoze ko munsi uba umeze nkaho umengo urahenye, ubo wiyumvira ko ushobora guhenera abantu. Urabona yaba umugabo yaba umugore ushobora kuba uri muri bisi wahaguruka agapira inyuma kakagirana kakaduga, abantu bagaca babona inyuma yuko atana gahoze ko munsi wambaye ugasanga birasarisha. Sinzi ko murabona ko abazambaye bo bahene gihe niyo muzu naho yo ikorora kubera yuko abaziti ndazi simpenye, kubera ko abantu baca babona iki, baca babona iboka, baca babona silipe nambaye nta kibazo nta ngorane. Muri kino gikombe cy'isi yose kibaye muri kuno kwezi nyene kwindwi, nabonye umukenyi kubera ko iboka yiwe ngo yagumye ija habona aduza umupira iciboneka, ngo yaciye asanga ngo yagiriye publicité societe izikora ihinguriro rikora ayo maboka, burya abantu bose bayibonye ngo baciye bayigura kubera ko naka nawe ariyo yambaye. Urumva rero abantu bazambaye abazeti ntaca handambaye sindi gusa, mugabo agiye mu bantu atambaye hari gihe iyo boka agiye atayambaye abona kumenga agiye ari gusa. Rero bya bihimba vyiriwe novuga ngo bifutse bishuha ubushuhe indugumba iki ngo birakwiye konka akayaga ko mwijoro hagiye uryamye. Rero vyiza ngo umuntu yokwimenyeza kuryama atambaye kagahoze uko munsi kugira ngo bikunde ntagire ntagume novuga ngo bijya bimba bigira ubushuhe nabwo butuma habaho indugumba cyangwa se icuya, hanyuma usanga kumbure haba ku murango ibihimba vya hariya ntivyaronsa akayaga ntivyidegenje ntivyorohewe ntivyabaye aleze ngo vyisante aleze mwijoro. Rero kakwiye kuba akaryo keza ko kugira ko kwirekura akayaga kakarengana. Ikintu ca nyuma no kuvuga ca kane muri bino bintu turiko turavuga bishobora gutuma umuntu agwanya indwara z'ubwandu, no kuvuga ama infection atewe canke aturutse akomoka ku duhuzu two munsi twambara, nuko umuntu ngo yomenya kwiyoga neza no kugira lavage uri adapte, so gupfa koga uko ariko kose. Ku bakenyezi tubahamagarira cyangwa se tubahanura cyangwa se tubahimiririza kugira isuku, umuntu agahanagura ajana indo, no kuvuga nk'uyu umuntu agiye nko ku mwanda mukuru akituma. Umukenyezi umwigeme n'akana k'agakobwa umuntu akwiye kumenya yuko ahanagura yitabaza ajana inyuma, adahera imbere ngo ahere inyuma, azana ino imbere aho ibihimba vyirondoka bisanzwe bisanzwe biherereye. Namakosa ku mwigeme namakosa ku mukenyezi kwihanagura kwitawaza uzana ino imbere ibihimba vyirondoka biri, kubera yuko hari imicafu ivuye hariya hazana n'umwanda mukuru ishobora guca igirane ikora canke se yinjira mu bihimba vyirondoka, ugasanga uciye ibikuvuyemwo mu buryo bumwe canke ubundi, bitumye ucugira infection, bitumye ucugwara izo ndwara tuko turavuga. Hanyuma kandi umuntu akwiye kumenya ko atari amasabuna yariyo yose akwiye gukoresha. Umuntu akwiye kumenya ko kugira isuku kwa cane canke kwa nyako muri ivyo bihimba vyirondoka nko kubakenyezi cane igihambaye si ugufata ibisabune byose ngo upfe kurundayo oyaye, ahubwo hari isabune zabigenewe. Hariho navuga ngo amasabune yo kwa muganga, navuga ngo lodogre ya acide iri muri ayo masabune idashobora guhungabanya navuga ngo ya batayo y'abasirikare yitwa ngo ni flore vaginale, kuvuga babasirikare bagwanira umubiri bawurinda imigera n'ubwandu bwo mu bihimba hariya vyirondoka. Rero hari isabune zabigenewe
kandi hariho uburyo umuntu akwiye kubikora. Nivyo nyene tuvuze, umuntu ntakwiye guhanagura azana imbere, akwiye guhanagura ajana inyuma, kandi akwiye gukoresha amasabune yabigenewe. Hari indani ntupfe gushiraho zose ngo za kifuranguwo, ngo za omo, ngo reka ngo ndahoze, ngo niho ngo hatazosubira kunuka. Wapi, ntiwiyumvire ngo hazokugera hamota nk'ahasizwe parfum. Ahubwo rero wewe urashobora gusanga ni wakoresha ibisabune bitari vyo, bizohava bica vyonona abasirikare bagwanya imigera n'imicafu hariya ayi. Usanga ahubwo rero niho rero uzoca waduka unuka nyakunuka. Rero isabune mukwiye kubaza abajejwe amagara y'abantu, mbega niyihe sabune nkwiye gukoresha isuku mu bihimba vy'irondoka. Wewe wa mukenyezi, wewe wa mwigemewe. Abagabo bo novuga abagabo ni ivyuma, usanga atari birebire cyane, naho yoba yikifuranguwo nta ngorane, kuko yobo nyene murabizi namwe ntimurirwe muramvugisha birebire. Rero ikiganiro cacu Yaga Muganga uno munsi ahantu tugomba tugisoreze, twari dutumbiriye kubabwira ibintu bine bikuru umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo agwanye indwara z'ubwandu abantu bagwara mu bihimba vy'irondoka, canke hafi y'ibihimba vy'irondoka, ahantu hose kagahuzu ko munsi gashobora kuba gafuka iyo umuntu yambaye. Kajya gahuzu ko munsi tubonye yuko gafistane yisana cyangwa se gafise uruhara rudasanzwe mu bigwara by'ubwandu bwandukira buciye mu bihimba vy'irondoka abantu barwara. Mwebwe rero bamwakurikiranye kino kiganiro, mwagikurikiranye, turabashimiye, mwabaye imfura. Bashasha rero mufyonde kuri sabone, mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone kugira ngo muzoshishikare kuronka ibiganiro byacu twabishize ko. Jewe Jean Vyimana Iramana ntamanye namwe, ndabikebanuye naho utaha.